hamana umunezero udasanzwe gose wotabura ngane yo bimenya Imana burya yadushije byinshi hama numva umengo nyene sije mbona harageze kugira ngo ngende umva n'umunezero udasanzwe rero ndagiye Kinshasa nikiye kintu bitwaje kugira ngo Uburundi bwacu bukayangane mu makungu ego muzori Kinshasa mugabo amakungu azobakaranye niye nginzo kuse kugira ushobore guserukira igihugu kugira ngo ubushinga icumu makungu bwa mbere cyatumye banyizera bakantumako nico ngiye kwisunga cyane hama na cyane ndashima abantu baguma bantera intege ko ibugi intege nizo zituma umuntu yari akomera rero mfise kigwanisho canje murakibona ngahe inyuma guitar acoustic hamwe n'ibindi byinshi nateguye nukuri singiye kuba maramaza oya vraiment ikibazo cyanyuma ufatiye kuri urugendo bize iyo umuntu asohotse rimwe iba ari mihezagiro bica biboneka yuko imiryango iba yugurutse igiki witeze ni wa Kinshasa ubuti bizotuma ibintu nk'ibi bizokwama kandi gena n'iri ntabwo gusungiye ngiye gukora hama bon kintu niteze cyambere urabona iyo umuntu akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze rero nanje ndagurutse ngiye kuraba uko abandi babucumba rero mwico gihe iyo urinze wagura imbibe buryo uvayo nyene ufise indi capacity kandi murabizi ko Kinshasa umuziki waho twese turawuzi vraiment rero sishobora kujayo ngo mveyo atana ikintu na kimwe ndahakuye icya kabiri nzogerageza uko nshoboye kugira ngo nanje nidandaze neza hama nduzi ibendera ry'igihugu cy'u Burundi nezerewe n'inguvu nyinshi n'abashigikiye bose mwese hamwe ubwa mbere na mbere murabizi ko lebo yanje ya Buki Vlab iri nyuma yanje ikiramfata mu mugongo hariho Great Advision Group iyobowe n'uwitwa Thierry nukuri ndabashimiye cyane bankoreye bikora inka bamfashije ibishoboka byose kugira ngo nshobore gufata ugo rugendo hama hakaba turi kumwe na Shabani wa Marahaba Band Christian Savier donc nukuri muri rusangi umuntu wese yagize icakora kugira ngo nshobore kugenda n'abandi benshi bari muri diaspora nukuri mwarakoze bikora inka be blessed ngiye kubazanira ikindi kintu merci nkuko mubibona tubiri mu mwanya uza gukurikira mu kanya gato ya isase tugira dufate urugendo rudushikana Kinshasa mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba ari isabukuru mpuzamakungu bita Escale Bantu ni isabukuru rishira akaranga k'abanyafrika na cyane k'abakenyezi aho nyene Kinshasa akaba rero nko mwibuka isabukuru bita Marahaba Festival murabizi yuko yaje bimwe gutorera inyishu ibibazo bimwe na cyane ibibazo byabonetse yuko abana b'abarundi bama bakira abaririmbyi yavuye hanze mugabo ari gake batumigwa abamaze gusohoka ni bake cyane kandi iyo bagiye bagenda bakaronka ibitsibo bitandukanye Marahaba rero festival yaje rero ukemura ico kibazo gugira ico bita mobilité itume abaririmbyi b'abarundi nabo batumigwa mu makungu mwaka uheze rero nkuko murayibona hajya kuri affiche muraza ko ibintu by'amalogo harimo festival y'u Burundi yitwa Marahaba iri mu partenaire biyo Escale Bantu umuririmbyi w'umwaka uheze yari Bernice de Belle mwarayibonye uno mwaka rero witwa Estanish umwaka uzazoza abandi n'undi mwaka akazoza abandi twahisemwo Estanish kwera ari umukobwa muri kiro gihakora cyane kandi biboneka yuko afise kazoza gakomeye afise ico ariko arereka amakungu yo hanze ubu rero hazogira iki hazo ibintu bitandukanye uretse yuko umwese azorekana ico bita umuco wabo hazoba nico bita workshop bazoba ibintu by'ibiganiro hagati ya bene igihugu bavuye mu bihugu bitandukanye umwe wese avuge ku gihugu ciwe ivyiza bihari ingorane umuco ubamwo hamwe n'umuziki muri rusangi kugira ngo bahanahane
ikyo Uburundi buzokunguka ubucuti, buzokunguka kumenyana, bunguke gushobora kurondera ubundi butumire mu bindi bihugu. Murazi neza ko hari ikintu citwa Visa for Music citegerejwe mu minsi mike yakizoboneka, hakaba rero intango bavuga ngo agafuni kabaguru umwe n'akarenge kandi ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Twizere rero neza yuko umwigeme wacu ariko gutana imiliyoni 15 muri Promustar, akaba asonza avuze gitari, aririmba neza, amaklipe meza, amakunga amaze kumumenya, ubuhoho agiye kugira ubundi bucuti buzotuma ariwe abandanya shika kure n'abasize mu gihugu nabo nyene abacira inzira, maze igihugu cacu rero kujya tura tubibona muri football no mu bindi bitandukanye, dushobore gushika kure. Bama babivuga yuko ibihugu hari cyo bita integration politique, hariyo nikiri bita integration culturelle, no kuvuga ko ibihugu bucuti bihagaze gusa amanama y'abanyapolitike mu gwabo birahagaze no ku manama ahagaze ku bintu vy'imico, abantu bakagira ico basangiye. Murazi yuko Kongo dusangiye ibintu vyinshi, hariho amashiramwe menshi duhuriramwo yo muri Afrika yo hagati, za Obeka, za CPG ramwe n'izindi, n'imico rero ibwiyemo. Turashimye rero, je mfasha akaryo ko gushimira Marahaba Festival, nkashimira abadutumiye muganga nka carecare, nkashimira hariho umuntu nashaka yuko muzo muvuga akomeye gose, ni president wa federation ya basket yo mu Burundi. Uyo rero yatanze nk'intererano, yitwa Apotre Jean Paul, muramuzi ko ari we federation ya basketball nga mu Burundi. Ubu rero akaba ashaka kwagura mu kugufasha ugwaruka na carecare mu vyerekeye imico kama n'imiziki. Imigambi irahari, arafise ibintu byinshi tutarinze tuvugira ngaha. Yavuze yuko azokorana n'abamesha makuru, yongera akorane n'abasanzwe borganiza. Twizere yuko ngo mu mwaka uza ibiri imbere birahinda. Turamushimiye rero Apotre Jean Paul hamwe nabo bandi bakorana kugira ngo ibikorwa biko biragenda Burundi bwambikwe umutamana, tuze tubona amakungu ashwara kino gihugu ciza nyabagenda. Eka yambwiye yuko afise n'imigambi myinshi yuko uzogira ayandi masabukuru ngaha mu Burundi agatumira n'amakungu. Murakoze rero, twizerereza yuko urugendo rwacu ruzogenda neza, hanyuma tukazana intsinzi zitandukanye. Murakoze.